Abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Marie Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti namwe bakunzi ba RPA ndabaha ikaze makuru mu Kirundi aca mu kiganiro muri Burundi cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2022 Ruhuhuma umwaka wa 2021 mu nkundire aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gisata kijanye no kumenyesha amakuru ikigo kijejwe kugenzura ibimenyesha amakuru mu Burundi sense camenyesheje ko ibihano byari byafatiwe iradio bonesha FM vyakuweho. Mu bivugwa mu gisata c'intwaro abakozi bishira hamwe rijejwe gutunganya ikawa mu gihugu Senac barishuza agahembo kabo k'amezi 12 baheraniwe basaba abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo. Nayo mu kigabane ca kabiri nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya mbere ni kigabane kajugujugu. Uyu munsi turabira hamwe imigambi igenda irashikirizwa n'abashikiranganje bamwe bagize leta y'u Burundi. Ni mu nyuma yaho umukuru w'igihugu avugiye ko atabamufasha afise. Mu binga bw'ivyuma ndiko mfashwa na MS Steven Yunge ko afadikanije na ingénieur Gide Mwemero mu kanya inkuru mwimwe ukwayo. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze aya makuru reka tuyahere mu gisata c'umutekano hari kiziga c'umuntu catowe mu gitondo cyo kuri wa mbere mu ikambi y'impunzi z'abarundi Induta ni mu gihugu ca Tanzania iyo mpunzi bikaba biboneka ko yishwe inizwe iyi nkuru twayiteguriwe na Eloge Divin Remesha. Umuhisi yamenyekanye ku izina rya Cubwa Nestor mu kambi ya Nduta yabakunzu ni 50 village ya 11 muri zone ya gatatu. Cubwa Nestor yarasanzwe ari umurimyi azwi cyane mu kambi ya Nduta yakurakuranya kuri mintore inyanya n'umuceri. Uyu munsi rero nkuko vyama yari yazindutse mu murima avuga ko agiye kurinda inyoni mu murima wiwe w'umuceri biboneka ko yishwa nizwe. Biko turabiraba uyu nta n'amaraso nta n'igikomere afise nta na hamwe ngo bamukereye ahubwo twabonye yuko yanizwe kandi yanigishijwe n'umugozi kuko nta na hamwe iyo bavuga ngo yakomeretse kuko n'abaje kumuniga bace basiga bamwegeranije bamugira neza niko batumusanze rero agaramye ngaha. Impunzi rero zo mu kambi ya Nduta ziratewa amakenga nuko bariko barazikuramwo kamwe ariko bikaba akamizwe n'ingoma. Mugabo gusa twebwe uko turiko turabibona turagira amakenga ko iyo bari nk'imigirwa iri kwirakorwa kurabona mu minsi heze bararashe umuntu ngaha mu nkambi ntitwamenye n'irengero ryavyo ntitwamenye n'uwamurashe hama amasasi no hepfo mu zone ya mbere amasasi aravuga umuntu baramukomeretsa ntitwamenye abarashe abaribo ni ukuvuga rero ibi biri muri vya bindi nyene vy'ubukozi bw'ikibi buriko burakorerwa impunzi ngaha muri iyi nkambi ya Nduta. Tubamenyeshe ko ikiziga c'umuhisi catwawe n'igipolisi kugira bamenye neza uko umuhisi yishwe. Eloge Divin Remesha abantu batatu baragandaguwe muri indwi twaraye dusozereye mu Burundi abo nibo mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya mu ntara zitandukanye kandi bakaba bishwe mu buryo butandukanye ni nkuru tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye. Uwa mbere yamenyekanye ko yishwe n'umukenyezi Odette Nagahoraho w'imyaka 35. Ababanyi biwe bavuga ko yishwe atemaguje imipanga n'umugabo wiwe ku mutumba Remera muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke ku wa gatandatu heze. Ico yamuhoye nikiramenyekana. Uwagirizwa icaha ari mu minwe y'igipolisi. Uwundi yishwe n'umutama wo ku mutumba Kibimba muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Yagandaguwe akubiswe ishoka n'umuhungu wiwe ku wa kane heze. Abajeje intwaro bavuga ko uwagirizwa icaha ari mu minwe y'igipolisi mu gisagara ca Kayanza. Wanyu mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Makamba. N'umuntu w'umugabo yatowe ari kiziga hafi y'uruzi Maragarazi ku mutumba Buheka muri komine Kayogoro ku wa kane heze. Ababonye ico kiziga kitashoboye kumenyekana bavuga ko cari kimaze kononekara. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI.
Tubandanyirize no makuru mu gisata kijanye no kumenyesha amakuru. Radio Bonesha FM yarekuriwe gusubira gukora inyuma y'imyaka 5 yari iheze. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere urongoye ugwego sense rugenzura uko ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi yasiguye ko ibihano byari byafatiwe Radio Bonesha FM byakuweho kubera ko bene iyo radio berekanye ko bashaka koko gusubira gukora mu vyo bavye mu buryo bavyerekanyemwo harimwo gukura Patrick Nduwimana yahora arongoye iyo radio akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Dukurikire Nestor Bankumukunzi arongoye sense. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu yasavye, ikigo kijeje gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa caciye gitunganya inama ihuza abaserukira ico kigo n'abaserukira ibinyamakuru byafatiwe ibihano bikugagwa. Tumaze kuvugana rero n'abaserukira iradiyo Bonesha FM, dusanga abarongoye ishirahamwe byashizeho iyo radiyo bafashe ingingo zikwiye zerekana ko bafite gushaka gukora neza. Muri izo ngingo rero harimwo inama yabaye kugira ngo bashobore guhindura inzego zirongoye iyo radiyo, maze muri ico gihe hakaba harashizweho umurongozi mushasha umushinga ntahe Leo Masengo, akaba rero yasubiriye uwitwa Patrick Nduwimana, uwo nawe akaba akurikiranwa n'ubutungane. Mu nyuma yaho rero turiko turaganira nabo bashasha barongoye iyo radiyo, bariyemeje mbere barashira n'umukono ku rwandiko amasezerano yuko bagiye gufata ingingo zo zishoboka kugira ngo iyo radiyo ntisubire gukora amakosha. Iyo ngingo ikaba ifatiye ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'abantu, cyane cyane mu ngingo yayo igira 20 yihaniza ikihanikiririza ko hogira abigisha urwanko canke abo tuma bahamagarira abantu kuja mu migumuko imwe twita violence. Kubw'ivyo rero ikigo turongoye kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo yo kureka iyo radiyo kugira ngo isubire gukora. Kuvyerekeye ibinyamakuru bicugaye, ikigo turongoye kikaba kibandanye kivugana n'ababiserukira kugira ngo kumbure mu minsi za navyo bize vyugururirwe. Nestor Bankumukunzi arongoye sense. Radio Bonesha FM yahawe ikiringo kitarenze ukwezi ngo ibe yatanguye gukora. Leon Masengo ayirongoye yamenyesheje ko ico kiringo gishobora kudashika, nayo ku kibazo c'uburyo n'ibikoresho yateye akamo umukuru w'igihugu kubafasha kuko ngo ari nawe yatumye basubira gukora. Tumukurikire. Cyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe, tugiye gusubira gukora. Imyaka 5 yari iheze ni myinshi, hama kibazo c'uburyo n'ikindi kibazo tugiye guhangana naco, kibazo c'ivyuma bimaze imyaka 5 bimwe byarasambuwe, ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana. Ariko twebwe kubera ko inkumbu twari dufitiye abanywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu. Urabona ko umukuru w'igihugu ari we yagiye imbere akavuga ati ayo maradiyo nasubire gukora, kandi arazi igituma yabivuze, kandi n'izo ngorane z'uburyo arazi ko tuzohura nazo. Twamusaba rero cyane cyane yuko ko hariho ikigo kijejwe gushigikira amaradiyo, yuko yodufasha cyane gose ico kigega kikashobora kudufasha gutorera inyishu zitandukanye zizoba zijanye n'uburyo. Leo Masengo arongoye iradiyo Bonesha FM. Kuva umukuru w'igihugu asabye ugwego sense kwicarana n'abarongoye ibimenyesha makuru byafatiwe ibihano ngo barabe uko vyokugwaho, Bonesha FM ni ya kabiri ikuwe ko ibihano inyuma y'ikinyamakuru Iwacu.
Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu mugera wa corona uriko urigaragaza ku bwinshi muri kino gihe mu ntara ya Rutana abanyagihugu baho bamenyesha ko aho bigeze n'ibitaro bimwe bimwe biriko birarengegwa kubera ubwinshi bw'abagwayi naho biruko nta ngingo y'ukwikingira ako karanda ibarizwa muri iyo ntara idonidona Walter Kwizera mu kiringo c'indwi zibiri gusa abantu baba 60 nibo batowe umugira wa corona mu ntara ya Rutana benshi muri bo nabakozi ba leta hamwe n'abamenyesha amana nk'uko umwe mu basanzwe begereye igisata citaho amagara y'abantu muri iyo ntara yavyiganiye RPA ikiza cha coronavirus kina gatongora kiriko kiriyongerana mu ntara ya Rutana ku rugero rudasanzwe muri izi ndwi zibiri ziraheze gushikanyira ryo hahise abantu bashobora kurenga 50 ko bamaze gufatwa nico kiza coronavirus yarageraniwe kenshi na kenshi usanga ari abakozi ba leta abakora mu mashirahamwe haza kubaruje bamwe abaganga abadandaza harimwo n'abihebeye Imana b'abapasiteri cyangwa abapatiri. Kubera ubwinshi bw'abamaze kwandura ibitaro bimwe bimwe bisa n'ibiriko birarengerwa ni mu gihe gushika ubu ibijanye no kwikingira ako karanda atanga uvuba bishiramwo muri iyo ntara n'ibitaro byose byarengewe ibyo bapima bakagumiza ku bitaro ko mu bitaro bikuru vya Rutana usanga badashobora kuronka aho baba ryamika karico kibe n'igihofi wegere umumedecin provincial yamubwiye ko abapimwe umugera wa coronavirus bataguma ku bitaro igihe bapima bakagumiza ngaho ntiboronka n'aho bakwiye ibibanza abantu benshi ubufukamunwa ntabwo bambara n'amazi arahari mugabo si ku rugero ruhariye cyane ku mashuri amwe usanga bashyiraho indobo ugasanga nta mazi arimwo no kuramukanya baracaramukanya bakoranye mu minwe. Amakuru ava mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu aho mu ntara ya Rutana amenyesha ko mu gihe abajejwe intwaro batogira ico bakoze mu guhimiriza abanyagihugu ngo bikingire ico kiza na cane mu kubahiriza zimwe mu ngingo zo kukirwanya ngo nta nkeka ibitigiri by'abandura bishobora kuba umurengera kurusha uko bimeze uyu munsi. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye n'ibitanga Olivier arongoye intara ya Rutana ariko ntacu yashimye kubivugako. Twarondeye Tadendi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu cyo kimwe na muganga Jean Bosco gira uko ishaka avugira ubwo bushikiranganje ariko telefone zabo zahamagara hakabura witaba. Walter Kwizera tubandanyiza no makuru mu gisata c'intwaro basaba amafaranga yabo y'amezi 12 baheraniwe n'ishirahamwe rijejwe gutunganya ikawa mu gihugu Senac abo nabanyagihugu bo mu ntara zitandatu baranguriye ibikorwa vyabo mu mugambi PASEC abo banyagihugu bavuga ko ico kibazo cabo bagituye abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba ataco barabafasha. Vicky Chris Ninteretse abakozi bakoze mu mugambi PASEC mu gisata c'ikawa nabo mu ntara zitandatu umukozi wese yaragenewe gahembo k'amafaranga 180 ku kwezi ayo mafaranga nayo bishuza akaba ari ayo bakoreye mu mwaka wa 2019 igihe uwo mugambi wariko uraranguka aho gahembo kabo ntibahengeshanije kugasaba ariko bakabwirwa ko bobariza mwishira hamwe rihurikiyemwe abarimyi Senac iryo naryo baragituye ariko niryagira ico ribamarira. Amezi 12 nibwo baduhagaritse batubwira ko akazi karangiye bimaze kugenda uko twaragerageje kubaza turabaza kuko contract dufise bavuga yuko Senac izokurikirana ikibazo cacu ikadukurikiranira ibirarane vyacu ariko bahise bitekerereza kugeza n'izi saha nta nyishu baduha nta kintu kiye batubarira cerekeranye n'ivyo birarane vyacu twaragerageje kwiturabura amatari w'intara yacu yakayanza cyane kuko twe turabo mu Kayanza turiturabura amatari acaduha umuco uko twoja muri Odeka tumaze kuja muri Odeka baciye batubwira ngo nitugende turindire ngo ikibazo cacu bazogishira mu ngiro ngo bazogikura mu nzira ariko kugeza n'uyu munsi haraheze nk'indwi yose tupfuye kugeza n'uyu munsi nta nyishu baraduha turacarindiriye nta nyishu baraduha. Intara uwo mugambi waranguriwemwo ni Kayanza, Ngozi, Kirundo, Bururi, Gitega na Karuzi. Twarondeye Gide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tumubaze ico kibazo c'abakozi bakoze mu gisata c'ikawa ariko turamukena. Vicky Chris Ninteretse bivugwa mu gisata c'imibano abanyagihugu bo muri zone ya Kinama commune Mukaza ni mu gisagara ca Bujumbura bariyamiriza kamwana wa mama karanze igikorwa co kubomora amakioske yubatse hejuru y'imiserege muri iyo zone abo banyagihugu bavuga ko utanze igiturire adakomwa tubibaze Clovis Niyonzima.
Ikurikizwa ry'ingingo y'umukuru w'igisagara yo gusambura utuzu twose two mu gisagara ca Bujumbura twubatse hejuru y'imiserege ribandanya ryidogerwa n'abanyagihugu bo mu makaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri zone ya Kinama bimenyesha, bamwe barabomorerwa abandi ntibakomwakomwe. Uyu munyagihugu aratanga uturorero. Hari uruhande rw'amashure batazira kwabajyana, aho hose hari ibivyogye. Ukurikiye hagati hari ingoro y'umugambwe ya Uprona birakodesheje ngani babomoye kwacufata ku mutwe wa zone no kumbavu ku ruhande wa zone nyene ibikontineri biraho nyene amaresitora araho ikabiboneka yuko hari bamwe batanze igiturire kugira babareke abandi natwe turabomorerwa. Iryo tangwa ry'ibiturire muri ico gikorwa rituma kandi hari n'abatarenza amategeko mu kubaka baguye mu mporero nk'uko ayo makuru nyene abandanya bivuga. Abo banyagihugu bagasaba ko ako karenganyo gahagarara. Twasaba rero tw'abanyagihugu leta ikurikize amategeko kuri bose. Ntagero kamwana wa mama. Rero nuko twasaba nyene iyo leta ibirabe ntigarukire kuri bamwe abandi ngo babomorerwe. Uruganda rwa RPA ruronde OPC1 Jimmy Atungimana arongoye igisagara ca Bujumbura yatumenyesheje ko ayo makuru atayazi, asaba abo bose barenganijwe kuja kumwitura. Twagira duheraheza inama, hari uwo bafise ikibazo? Oya si kibazo nyakubahwa. Havuzwe byinshi muri iyi nama, mugabo jewe nagira nsabe twebwe turi mu bisata vy'amagara y'abantu, twe dukora mu bitaro amavuriro atandukanye, dusabe dushimitse leta ituronse ibikoresho bikwiye, amaga, maske, eka n'ibindi vyankenegwa, gutyo dushobore kwakira neza batwitura. Nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya mbere uyu wa mwanya w'ikigabane ca kabiri ca kino kiganiro, ikigabane kajugujugu. Amajambo agenda arashikirizwa n'abategetsi batandukanye muri leta ya CNDD-FDD arateye amakenga ndetse nishigwa mu ngiro ryayo riragoye kwizera. Mu kigabane kajugujugu duca ijya nino imigambi igenda irashikirizwa n'abashikiranganje bamwe bamwe bagize leta y'u Burundi. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu wewe amenyeshereje ko atagira abamufasha mu kurongora igihugu. Umudereva w'akajugujugu ni Janvier Nininahazwe. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Rango ukuri arangwa n'urucumu. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba RPA, nongera ndabaha n'ikaze mu kigabane cahariwe kajugujugu, ikigabane co kuruno wa mbere igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka w'2021. Tukaba twashimye kuganira kubijanye n'amajambo abagize leta ya Evariste Ndayishimiye na Alain Guillaume Bunyoni bamaze iminsi bashikiriza mu bijanye n'imigambi bagiye kurangura mu minsi iri imbere. Ivyo hakaba ari mu gihe kizigenza wabo Evariste Ndayishimiye wewe abona ko asangiye amabanga n'imburakimazi. Harabafashe ko navuze yuko abantu bafise amabutike bose tugiye kuyugara, sivyo navuze, nagire ndabisubiremo neza. Nukuri sumwe n'igihugu muto aza kuyokipa, usanga ari abantu tari bato. Ico nababwiye nuko nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko. Kera baravuga umuntu ngo oya banaka bampa uruhusha bari hejuru yawe.
naje rero bamaze kumbwira ngo nzogwa ku nzira ngo kuko ngo nije nshaka kurondera amakosa y'indongozi no hasi none ko nabuze abafasha munsi yanje. Mukanya turaduga ku ijambo n'abatumire aribo Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique force mu mfunyapfunyo y'igifaransa, Leonard Nyangoma umunyepolitique arongoye umugambwe CNDD ari nawo wahavuye uvyara umugambwe CNDD FDD. Turi kumwe kandi na Federico Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Ndasubiriye kubaha ikaze. Vital Nshimirimana ati abagize leta y'u Burundi bafata ingingo umwe wese ku giti ciwe. Umuntu aravye ingingo zitari nke zigize iminsi zifatwa na bamwe mu bashinzwe amabanga mu ntwaro Evariste Ndayishimiye, umuntu arashobora kwibaza ibibazo bitari bike, na cyane ikibazo c'uko abo baba bagejwe amabanga ya leta bo bafata umwanya bakumvikana bakagira inama ubwa mbere na mbere hagati yabo bagasuzuma ingingo bagiye gufata bakaraba akamaro canke ingaruka zishobora kugira ku banyagihugu canke ku gihugu, hanyuma kandi bakanagerageza kurondera kumenya ingene abo izo ngingo zifatirwa bazovyakira n'ingaruka bishobora kubagirako. Aho twofata nk'akarorero naho twabonye umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu haguruka agategeka yuko abantu bo mu gisagara ca Bujumbura bagiye gusambura aho bari basanzwe bakorera ibikorwa by'urudandazwa, ivyo navyo bikaba ari ibikorwa bisanzwe bizwi yuko haheze igihe kitari gito, ari ibikorwa byasahiriza imiryango myinshi na cyane abantu indiri batagira ubuzi, na cyane abakozi ba leta bahembwa intica ntikize, hanyuma bikabafasha kugira ngo bashobore kuronka nabo ico bihereza. Ibi rero ukabona izo ngingo igihe zija gufatwa yabo mukuru w'igihugu baba abashikiranganji baba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi abo ba musanteri n'abandi, ukabona hagaze hariya yanditse itangazo ateka yuko abanyagihugu abakenyezi nibo tumaze kubona bagize iminsi bageramiwe bahabwa amategeko yuko botahira rimwe n'inkoko, hanyuma ibyo byose ukibaza uti ibyo biva kuki. Kimwe muri ibyo ni ikimenyetso hatari ubukuru nyabwo. Igihe hatari ubukuru nyabwo baca umugani mu Kirundi bati umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose. Biraboneka yuko abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye batumva badafise ahantu hamwe canke umugwi umwe bakuramwo amategeko, bavomamwo ivyiyumviro, bavomamwo imigambi, hanyuma rero ugaca usanga umwe wese arifatiye ingingo kandi ayikurikije ukwiwe. Nayo Leonard Nyangoma abona ko umukuru w'igihugu yitwa ko ari Sebarundi ariwe afise ubushobozi buke mubo arongoye. Igihe abo bari ku butegetsi babushikira umwaka uheze ngira hareze amezi arenga 8, umushikiranganje wa mbere hariho na guverinema byo kogwa matangazo cane bamakunda kuvuga giturumbuka kumva ejo mukuru w'igihugu avuze ngo ntagira abamufasha kandi abantu bagoma biba basahura. Umukuru w'igihugu mu bisanzwe ntiyategerezwa kwidodomba, yategerezwa gufata ingingo cane abonye ahari amakosa agakosora. Igihe rero abona ko adafise abamufasha asanzwe abafise kuko niwe yabatoye, nico gituma uyu n'uyu ananiranye abandanije yiba abandanije yica aca babogoza akarondera abandi. Mu Burundi ntiyabuze
yabuze incabwenge zishobora kumufasha kuyobora igihugu. Ibi rero bindi bikorwa birangurwa n'abashikiranganje bikorwa giturumbuka nk'ivyo mushikiranganje w'intwaro yo hagati ariko gukora birateye ubwoba, birateye isoni cane rwose kumva avuga ngo aha iyinga rimwe gusa ngo abo bose bafise utumangazini ku ngo zabo ngo abahayinga rimwe bazobe badusambuye hanyuma bagende mu masoko makuru. Noneho amasoko makuru yari hambaye murazi yuko banayituriye abo badanaza bato niho bakorera, murazi ko idarasubira no kubakwa. Ariko vyongeye aho tugeze amaso ku isi hose haba mu bihugu vyateye imbere canke ibihugu biri mu nzira y'amajambere, urasanga amabutike amamangazini mu mazu abantu babamwo, hari naho ndetse babihanura kugira ngo cyane cyane kajya mu muji hagati mu gisagara habe abantu mwabijya bizuha nko munsi canke hejuru habe habamwo n'abantu. Vital Nshimirimana arongera ati umukuru w'igihugu nawe nyene yarakwiye kubanza guca ijya nino ivyo ashikiriza abanyagihugu. Akatari gake bafata ingingo bari mu nama nk'igihe umukuru w'igihugu yigira kuvuga ivyerekeye ku bya senese n'ibindi yabivuze ku by'ukuri ubona yuko atari cyo cyari camuzindukanye, yarazindukanywe n'ikindi mugabo ico cyiyumviro kikamuzamwo uko onye hanyuma akaba kivuze. Igihe umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yavuga ibyo kubomora no kugara aho badandariza mu gisagara ca Bujumbura ngo hegereye amazu canke ibibanza bitemewe, yabivuze ari mu nama bivuga atari ingingo asoma yerekana yuko yoba yayisezeranye n'abandi, mugabo ukabona yuko ari ibintu yishikirije wenyene atanze kubwiwe, atanze ku bukuru canke ku nguvu yiyumvamo. Ivyo rero navyo ingaruka nuko kenshi usanga aho kubaka bisambura, ingaruka nuko usanga ingingo mwene izo ziza guhohotera abanyagihugu na cane abanyagihugu bantanikora. Ikindi naco nuko ingingo zifashwe muri ubwo buryo akatari gake habamwo abatazikurikiza, haba abo bajejwe intwaro bafasha kurongora abajejwe intwaro ku rwego rw'igihugu canke rw'intara canke abanyagihugu bwabo bagaheza izo ngingo bakazisuzugura canke bakavuga bati hako twicwa n'inzara reka twite tugume ngaha. Rero twibaza yuko leta yari ikwiye bakicara bagashira inguvu hamwe bakajya inama ku kibazo cyose kiba kibonetse, bakacicarira bakarondera ababijejwe bakaniyumvira nabo icyo kibazo cyangwa inyinshi zotorwa bizogira ko ingaruka, boheza bagatanga umuti, bagatanga intumbero, bagafata ingingo zigira akamaro igihugu kandi zikagirira akamaro abanyagihugu nabo nyene ubwabo abo bategetsi zikabahesha icubahiro. Uwahoze ari umushingamateka akongera akaba n'umushikiranganji muri leta y'u Burundi Leonardo Nyangoma aragaruka kubijanye n'ibidukikije. Ivyo vyerekeye ibidukikije ivyo vya environnement bijanye n'ikiyaga ca Tanganyika kiriko kiraduga nivyo turagerageza kubikurikira, ariko biragoye kumenya ikibituma hatabaye ivyigwa bikomeye, hatabaye twovuge urwego rukora ico rukurikirana ivyerekeye ikiyaga ca Tanganyika. Kuko ikiyaga ca Tanganyika nitunga dufise udasanga no mu bindi bihugu, kwa dufite duto bita indagara turi mu kiyaga Tanganyika nta nahandi turi murazi nyene turyoshe cane, ndetse nico gituma rero uwo mugwi wari ukenewe. Jewe naheruka ico kiyaga Tanganyika mu mwaka w'1964 rwaraduze gose rurarengana hariya mu gihindi, abantu barimuka, ntawuzi icari biteye nuko ari ruriya ruzi rw'ikongo ruya rutwara amazi rugenda mu ruzi rwitwiwe Kongo, aruko rwoba rwari rwazibiye, ntawuzi bituma, ntawuzi ko bidaterwa cane n'imicafu ngaho, kuko imicafu
iva mu mahinguriro ngaho Bujumbura iva mu mazu yose irengera mu kiyaga ca Tanganyika. Nico gituma dukeneye rero ko habaho umugwi w'abahinga ukwikirana ivyerekeye ico kiyaga ca Tanganyika. Uwo mugwi ukagiraho impanuro ubutegetsi, ukagiraho impanuro umukuru w'igihugu, urumva abafasha ntababuza bashobora kubaronka abahinga muri ivyo baruzuye. Rero sino kwirirwa ndarandira ngo mvuge ibijanye n'ibikorwa leta yiyemeje kurangura itashoboye kurangura canke yashoboye kurangura, kuko nta migambi itomoye koko umushikiranganji yigeze ashikiriza imbere y'abanyagihugu, imbere y'inama nshingamateka. Mu gusozera, Federico bamvuga inyumvira yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, asa n'uwibona kumwe n'umushingamateka Leonardo Nyangoma. Ahanini iki kibazo c'uko ikiyaga kiduga, Rusizi kaduga, Gatumbi ikamirwa, ni ibibazo vy'amabishika harahera imyaka bikaza. Mu byo nasomye ndabonye ko mu 1846 gushika mu 1872 harigeze kuza bisa n'ibi, aho Tanganyika yaduze ku metero 6. Ico gihe harabaye ibibazo, mugabo abantu bari bwabwire mu gisagara ca Bujumbura ku buryo ngira ngo bitabonetse cyane nk'ubu bivugwa gusa n'abahinga. Uyu munsi rero umushikiranganje arabivuga turavyumva, ariko kandi hariho n'iki kibazo ca Rukuga kigeze kuba ari kiyaga kera, mu nyuma haciye amazi ava mu kiyaga, hanyuma hasa naho hacitse aho amazi yatanganyika sana yahungira. Amakuru twaba dufise nuko wabariko barahubaka barrage, bikaca bituma amazi yatanganyika ataronka hasaganiriza. Ariko mu zindi nsiguro batanga ico gihe kwari uko ico gihe Tanganyika itatemba, bagasigura yuko kubera izuba hashuha imyaka ikaduga, amazi yabaye menshi gusumba uko imyuka iduga, ku buryo ro haca huzura. Uburo haca hongeramwo n'ico kibazo ca barrage, kibazo coba gihari. Kumbure abanyamakuru mwotohoza mukanajayo mukabaza ko ivyo bintu ari byo, kugira tumenye neza ibidukikije by'iwacu ibibazo byo babifise, kuko cya kiyaga ca Tanganyika ni itunga ridasanzwe ry'u Burundi. Nkumbure abarundi dufata minenerwe, ariko burya uhahingura neza burya hotunga u Burundi, Tanzania, Kongo, kubera ko harimo ubuhinga bwinshi, harimo amafi menshi, abantu bohatemberera. Kandi ikibazo mwene ico umushikiranganje abwirizwa kwicara agasiguza ata muri Kongo, muri Tanzania, akaraba ibihari ibibazo byo babiva hehe, gutya karonka inyishu zibereye aha abashinga amateka ndetse n'abarundi nyene tukabimenyeraho. Nayo ubundi ikibazo ca Tanganyika ni kibazo kiteye ubwoba, kubera ko nkumbure tutumva neza igituma. Turakwiye ko abahinga badusigurira. Nino ngaha nshuti namwe bagenzi duciye dusozerera ikigabane kajugujugu co kuruno wa mbere igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2021. Turabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri, ndakengurukiye kandi n'abatumire bamfashije kuremesha kino kiganiro. Sinogenda ntanakengurukiye mugenzanje Trésor niyo ngabo yamfashije kugitunganya. Kuri mikro mwari kumwe na Janvier Nininahaze. Naho ubutaha. Cari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Dushimire mugenzi wacu Janvier Ninahazwe ku kigabane kajugujugu ahejeje kudushikiriza. Shimire bagenzanje b'uruganda rwa RPA umumo wese kuco yaterere kugira ngo dushobore kuronka ano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega yompi.
Steve Niyungeko na Engineer Egide Mwemero bakoze ibishoboka byose kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashikira atankomanzi ndabakengurukire. Marie Ange Irakoze nariko ndabashikiriza amakuru mu Kirundi yaciye mu kiganiro Humura Burundi co kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka wa 2021 ndabike banure na Gahwane. Humura Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.